nka Eklezia cyane cyane twakirana n'igishika intumwa ya Papa iri kumwe natwe ngaha. Bene ivyubahiro muserukira inzego za leta ngaha, mwese barundikazi bakristu bene wacu, mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu. Ufate icyicaro. Bene ibyubahiro mwese, Imana se w'umukama wacu Yesu Kristo nihezagirwe kuko idasiba kutugabira ibyiza byinshi muri iki gihugu cyacu. Nihezagirwe ko yashoboye kurongora intumwa ya Nyir'Umweranda Papa Leo wa 14 agashika mu Burundi amahoro, n'ubu akaba amerewe neza mu gihugu cyacu. Nagomba tubaze gukengurukira Imana kwikomera. Bavukanye numva nduzi akanyamuneza kenshi n'ubukengurutsi bwinshi kubona mpagaze ngaha kuri uno musozi mweranda cyane wa Mugera, umusozi w'abanyamateka wubahwa cyane ku bakuru n'abasabakuru bacu n'imbere y'abamisiyonari, aho abarundi bari bazi ko bahurira n'Imana imwe rugende, Imana rurema itanga inka n'ibibondo, yahezagira imbuto ikagwisha imvura, igahangaza Uburundi n'Abarundi. Abarundi twese abaraha n'abandi bifatanije natwe mu mutima, twahuriye hano ngo duhimbaze igikorwa kitazigera kibagirana mu buzima bwa Eklezia y'Uburundi no mu buzima bw'igihugu cyacu cy'Uburundi, kuko uyu musozi Eklezia n'igihugu barawusangiye. Ni wa mwana aboneka kuko habonetse abavyeyi. Igihe bahezagiye iki kirimba hari umuganwa wa Gasore na leta nshasha yiwe hamwe n'inama y'abepiskopi b'ico gihe. Iteka rya Mugera riba ryemeje icarimwe ni Eklezia hamwe n'igihugu. Nico gituma atari umunsi mukuru wa Eklezia gusa uno munsi, ni umunsi mukuru kandi w'igihugu. Tuzanywe no kwakira ingabire duhawe n'umuvyeyi wacu Papa Leo wa 14, ayisengero ya Mugera yitiriwe Antonio w'Ipadova Mweranda, ironse iteka ryo kwitwa Bazilike, isengero Papa agaha, mbere tukaba tumutumiye kuzoza kwidupangurira igihe azobona ko bikwiye. Azoze iwe mubiwe, azoze ayiherezemo inkuka ya misa, yongera ntajyane mbere kuko kuva uno munsi habaye iwe. Ndahimbawe cyane uno munsi kuba ndi kumwe n'isinzi ry'abakristu baje muri urugendo rweranda rw'uno mwaka w'2025 kuri uyu musozi mwiza cyane wa Mugera. Ndashimiye Imana mushobora byose impari kano kanya ko kuyikengurukira icese ku bwiza idasiba kugirira Uburundi, na cyane cyane ku bwiza yama igirira kandi n'ubu iriko irakorera abaje kuyisenga kuri uyu musozi mweranda. Twari tumenyereye kuza kwambariza Imana muri ano mataba turi kumwe n'abepiskopi b'Eklezia y'Uburundi, ariko uno munsi
twazananye na ekleziya yose y'ibikagera kuko dufise umushitsi adasanzwe intumwa y'umuvyeyi wacu papa yashimye kuzanana natwe kuri uno musozi. Nagomba nawe tumukomera amashyi mu kumukengurukira. none rero kw'izina ry'abarundi no kw'izina ryanje nyene ndahaye ikaze nyene icubahiro Karidinali Pietro Parolin n'abo bagendanye mu cibare c'abami bakuru b'u Burundi Ntare Rugamba na Mezi Gisana. Ndahaye ikaze abepiskopi n'abasaseredoti bihereye Imana bo mu mihingo yose y'igihugu muri ino ntara nziza ya Gitega. Nagomba ase Barundi kw'izina ry'abarundi bose ngaragaze ubukengurutsi buvuye ku mutima ukenguruka wamuranga Abarundi mu gushimira cyane bivuye ku mutima nyene cubahiro umunyamabanga wa leta y'Ivatikani kubona yagendeye iki gihugu cacu ciza c'Uburundi, akaba yemeye akaza kuduhereza ingufuka nyeranda cane y'amabanga y'icubuga ryacu, kubabona hagati yacu nyene icubahiro ni ikimenyetso kitabesha c'uko umuvyeyi wacu papa aturi hafi, kandi ko ikirimba ca papa mu byo gishinze ijisho harimo igihugu c'Uburundi n'abacu. Iyo sentare ya Mugera itewe iteka yaje ari ikibanza cerekana ukwemera n'amasamana, ukwemera kw'Abarundi yaje ari ingendo nyeranda kandi yamye yubahirizwa n'abakristo bose, kuko muri iki kibanza n'abaprotestanti barakigendera. Ikibanza rero c'Abarundi ko umuvyeyi wacu papa ayikirukije gushika kw'iteka ry'abazirike, aremeje akamaro kadasanzwe ndoramana n'uruhara Mugera ifise mu buzima bw'igihugu n'abacu. Turanezerewe rero cane n'ivyo uwari wese yibonera, nivyo muza kubona n'icubahiro Karidinali, kandi turakengurukiye cane umuvyeyi wacu papa rero kuri iyi ngabire. Sinkeka ko ariyo bazirike ya mbere avyaye nka papa rero. Uramutubwira rero uti urama wibuka imfura yawe. Bavukanye mwese muri Kristo, uyu munsi tuzanye no kwakira ingabire ya papa ya bazilike ya Mugera, ariko kandi ni umunsi Bikira Mariya yibonera urw'abana b'u Burundi bamukunda. Bikira Mariya Mugabekazi wa Mugera, iryo zina ryavuzwe na Nyirugera na Papa Paul wa kabiri ageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Yaravugiye Uburundi n'ubu nabandanye abukambira bwigabe kandi bwigaburire. Turasaba ko iyo sengero ya Mugera ibaye kuva uno munsi iya papa yotubera ikibanza tuzokwama duhuriramo n'Imana, ikibanza c'amahoro kiruhura uwuzokigendera, ikibanza kidukaburira gukura amaboko mu mpuzu dukore twubake igihugu cacu. Ndakengurukiye rero abamisiyonare bayitwubakiye, abagiye barayisanura kugira igire iryo teka ryo kwitwa bazilike. Ndahamagariye Abarundi bose bafise ugushaka kwiza ko twokubaka iki kibanza, kuko nico cerekana akaranga n'ubumwe bwacu. Votre Eminence, muratubwirira papa muti bazilike barayirose, ariko haracasigaye Karidinali azoyikurabira. Bakristo bene wacu, turakengurutse cane iyo ngabanwa y'agaciro gakomeye
igiye kuba ikimenyetso cy'ubumwe bwa Ekleziya Gatolika y'u Burundi na leta y'u Vatikani, tukagaragaza imigenderanire myiza no gusengera ku mugozi umwe dufitaniye mu kiringo cy'imyaka irenga 60. Nubwo rimwe na rimwe hagiye haracamo udutosi, ntitwatumye haba gucika intege kubera uburemere bw'ibyiza byaranguwe bikomeye kandi n'ubu bikiriho. Ndifuza ko abazosengera muri iyi sengero bose bokwiyumva nka Petero Mweranda igihe yavuga ngo mwigisha, birahimbaye ko twibera ngaha, reka tuhagira isano. Ni ingabire y'agaciro gakomeye kuko kigiye kuba icyicaro kizohuza abakristu bo muri kano karere. Ndangije rero nifuriza abakristu bose baje guhimbaza iyurizwa mu ijuru rya Bikira Mariya, guhimbazwa n'inyigisho z'ijambo ry'Imana mugiye gushikirizwa n'umushitsi wacu adasanzwe. Bakristu, ndabasabye gukurugutura amatwi mwumvirize inyigisho mugiye gushikirizwa, ibyo muza kumva mu bihuze n'akazoza y'u Burundi, mumenye ingene muzoba murarerana kandi n'abatunzi batazerinze kandi bitunze. Ni kuri iryo jambo mbeje ko subira kubifuriza umunsi mukuru mwiza. Imana rugira byose ihezagire Uburundi n'Abarundi. Murakoze.